Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'Amerika. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho: abarwanyi ba M23 baravuga ko barekuye umujyi muto wa Kichanga muri teritwari ya Masisi, aho ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa bamwe mu baturage baho ntibemeranya nabo neza. Ugezemo wabona ko nta basoda ba M23 barimo, ariko wajya inyuma y'isantere mu misozi ugasanga nibo barimo. En bref, M23 iri gukora hipokirizi yo kwerekana amahanga ko yavuye mu buce bwo yafashe. Mapenzi David ni umwe mu banyapolitiki bo muri teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Korea y'Epfo kuri uyu wa mbere yagerageje kugorora umubano wayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wajemo igihu. Perezida wa Belarusi Alexander Lukashenko kuri uyu wa mbere yatangaje ko igihugu cye gikeneye guhumurizwa n'Uburusiya ku byerekeye umutekano wacyo. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru turahera kwavugwa hirya no hino. Leta ya Korea y'Epfo kuri uyu wa mbere yagerageje kugorora umubano wayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wajemo igitotsi nyuma y'uko itangazamakuru rya Amerika rivuze ko Amerika nyine yanetse abakuru bashinzwe umutekano ba Korea y'Epfo. Ibyo birego byatangiye kumvikana ku cyumweru ubwo ikinyamakuru The New York Times cyandikirwa mu mujyi wa New York cyasohoraga inyandiko ikubiyemo amabanga yagiye habona, bivuga ko yari yerekeye ibiganiro byabereye muri Perezidansi ya Korea y'Epfo yibaza niba yatanga intwaro ku gihugu cya Ukraine. Iyi nyandiko yari imwe muri nyinshi zashyinguwe n'inzego z'ubutasi n'igisirikare cya Amerika zikubiyemo amabanga, ariko ziza kugaragara ku buryo butunguranye ku mbuga nkoranyambaga. Ibi byateye ikibazo, bigaragaza intege nke kuri Amerika n'inshuti zayo. Nubwo raporo y'ubutasi bwa Korea y'Epfo yagaragaje bike kuri ayo makuru, yaba atunguranye cyangwa byatokoza uyu mubano, yari ishingiye ku byiswe ibimenyetso by'ubutasi bigaragaza ko Amerika ineka zimwe mu nshuti zayo z'ingenzi. Iki kibazo kirashyira mu rungabangabo Perezida Yoon Suk Yeol wa Korea y'Epfo, wari warashyize igihugu cye ku murongo w'ubucuti buhamye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yateguraga urugendo rudasanzwe rwo kuza muri Perezidansi ya Amerika mu mpera z'uku kwezi. Ishyaka riharanira demokarasi ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Korea y'Epfo ribinyujije mu nyandiko ryamaganye ibyabaye, rivuga ko ari ukuvogera Korea y'Epfo ku buryo bugaragara. Ryasabye ko Amerika yemeza ku buryo busobanutse ko ibintu nk'ibyo bitazongera kubaho. Ijwi ry'Amerika ntirirashobora kwemeza ukuri kw'izo nyandiko zagiye hanze bwa mbere mu kwezi gushize, zisohowe n'imbuga mpuzambaga zirimo urwitwa Discord na Chan 4. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Perezida wa Belarusiya Alexander Lukashenko kuri uyu wa mbere yatangaje ko igihugu cye gikeneye guhumurizwa n'Uburusiya ku byerekeye umutekano wacyo. Fidel Niyongabo akomeza inkuru. Perezida Lukashenko yabitangaje igihe yariko yakira umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi w'Uburusiya Sergei Shoigu. Lukashenko yatanze akarorero k'ibiganiro yagiranye mu ndwi iheze na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu kuvuga ko baganiye ku gikorwa nkenerwa cyo k'Uburusiya ukingira Bielorusiya nk'intara yegukira Uburusiya hamwe hogira ubutera ico gihugu. Perezida Putin yaranebaguwe mu kwezi guheze igihe yatangaza ko Uburusiya buzoshira ibigwanisho ruhonyanganda muri Bielorusiya. Inteko z'Uburusiya zarakoresheje ico gihugu igihe zatangura ibitero muri Ukraine haraheze ikiringo kirenga umwaka. Hari nyuma yuko ivyo bihugu bibiri bicuditse bitangaje ko biriko bigira gusa imyimenyerezo ya gisirikare, ko ata migambi vyari bifise yo gutera Ukraine. Mu mpera z'indwi turangije Uburusiya bwarakoze ibitero vya misile, rokete na vya muzinga mu ntara zibiri zo muri Ukraine, Kharkiv mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu na Zaporizhia mu bumanuko bushira ubuseruko. Iyo nkuru yatangajwe n'igisirikare ca Ukraine ku munsi w'Imana. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yari yamirije ivyo bitero vyahuriranye n'umunsi w'ibisandasanda ku bakristo b'Abaorthodox ku munsi w'Imana urangiye. Mu Buhinde, abahanga mu by'amateka baranenga ubutegetsi kuba bwarakuye mu bitabo by'amateka y'igihugu amakuru yerekeye ubutegetsi bwa Islam n'ubundi bidahuje icyerekezo cya politike. Oliane Tangishaka.
ivyo bitabo bishasha vyatanzwe n'ibiro vyigenga bikorana n'ubushikiranganji bujejwe indero n'ubushakashatsi. Ni ibitabo bizokoreshwa mu mashure ibihumbi n'ibihumbi mu gihugu cose. Umugwi ugizwe n'abahinga n'abigisha 250 mu vy'amateka muri kaminuza zikomeye mu Buhindi baraneguye cyane ingingo yo guhindura ibitabo vy'inyigisho. Zimwe muri zo nizo gukuramwo canke guhindura ibivugwa ku butegetsi bw'abayisilamu muri ico gihugu nizerekana agashavu zimwe mu ntagondwa zo mu idini ry'Abahindi zagiriye Mahatma Gandhi yaharaniye ubwigenge bw'Ubuhindi ndetse n'ubumwe hagati y'Abahindi n'Abayisilamu. Abayobozi b'indero bavuga ko bahinduye inzandiko ziri mu bitabo vy'inyigisho za politike, umubano, imico n'akaranga mu nzira yo gusobanura ibintu neza. Yamara abanegura iyo ngingo bavuga ko ihindurwa ry'inzandiko ari intumbero yo gushira imbere imigambi y'umugambwe w'umushikiranganji mukuru Narendra Modi Bharatiya ari ku butegetsi. Naho muri kahise inzandiko mu bitabo zagiye zirahinyanyugwa, abanegura ihinyanyugwa rishasha bavuga ko intumbero nyamukuru ari iyo guhindura amateka yerekana igihe idini rya Islamu ryategeka Ubuhindi. Ivyo bibaye mu gihe ibisagara n'amabarabara mwamwe vyahinduwe amazina yavyo ya Kiislamu mu mazina y'idini rya Hindu kuva umugambwe BJP ugiye ku butegetsi. Ukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Eshatu radiyo yacu voa.com ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose, naho ku mbuga za Facebook, Twitter, YouTube na Instagram mutubona kuri @voa radiyo yacu. Mu kanya turajyana mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Ayo mu biyaga bigari turahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abarwanyi ba M23 barekuye umujyi muto wa Kichanga muri teritwari ya Masisi mu burasirazuba bw'igihugu. Gusa bamwe mu baturage batuye hafi aho ntibemera neza ko zahavuye zose. Jimmy Shukran Bakomera. M23 yatangaje kurekuye umujyi muto wa Kichanga ahari hasanzwe hari ibirindiro byayo bikuru kuva aho yafatiye uduce two muri teritwari ya Masisi. Umuvugizi wa gisirikare w'uyu mutwe yatangaje ko bemeye kurekura Kichanga mu rwego rwo guha amahirwe ihoshoroka ry'imirwano ikomeje gukura abaturage benshi mu byabo. Mu itangazo ryasohowe na M23 mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ryashyizweho umukono na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa politike wa M23, kuva mu duce M23 birimo gukorwa mu nzira zose kandi byubahirije uburenganzira bwa muntu. M23 dushaka amahoro n'umutekano birambye kandi ntidushobora kwemerera uwari we wese uzafite intego yo guhungabanya umutekano w'abakongomani. Twiyemeje kurekura Kichanga kandi ibi bizakorwa n'ahandi hose mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyo dusabwa gukora nk'uko twabisabwe n'abayobozi ba EAC. Ayo niyo magambo twasomye muri iri tangazo rya M23. Ubwo twavuganaga na Major Wilingoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23, yirinze kugira icyo atubwira. Mu kiganiro twagiranye mu gihe cy'iminota 2 gusa, yavuze ko ari ngombwa ko M23 itanga umusanzu mu kugarura amahoro n'umutekano birambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ye uyu muvugizi wa M23 yakomeje gushinja leta ya Kinshasa kubikorana bya hafi n'abarwanyi batavuga rumwe nabo barimo Mai Mai, Nyatura ndetse na FDLR bakorera mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ibi kandi bigashimangirwa na bamwe mu baturage bo muri teritwari ya Masisi, nabo bakomeje gushinja umutwe wa Nyatura na Mai Mai guhungabanya umutekano wabo. Eric Gashango ni umwe mu bayobozi b'inzego zibanze muri teritwari ya Masisi. Kudutangaza nuko antuka ndamutekano kabisa, abantu bamerewe nabi, ujura amatungo mato akiriritse, ariko guhera ejo mu bitondo abantu babyutse kabisa bari mu rufaya rw'amasasu ko aricyo bita probleme ya leadership. Donc na amagroupe local nyine garimo nyine garikorera muri haruguru ziko buno ngiye gukorera igihugu uriya nawe akava hano ngiye gukorera igihugu, ariko aho bageze ugasanga bisa naho batari kumvikana. Ibishinzwe imitwe biterwa utwatsi na bamwe mu bayobozi ba Nyatura mu ntara ya Kivu ya ruguru. Gilles Mulumba ni umwe muri bo. Ibyo nukubesha kuko murabizi neza strategy aba bantu bakoresha nuko bakoresha kubesha cyane
mwabonye ko babeshe ngo barekuye Rumanga ngo barekuye Kibumba. Sinzi rero iyi politiki nyine igihugu cyacu naco gikina. Uyongeraho avuga ko iyi mitwe idafatanya na FARDC mu kurwanya M23 ahubwo ko intego yabo ari ukurinda abaturage. Ntabwo dufasha na guverinoma na FARDC kuko iyo tuba dufatanya hano kajagari ndikaba kagihari. Kutugwanira ku bushake bwacu n'ubwitange. Leta ya Kongo itugira icizere kuko ndigihe cizere bano basirikare bari kwita ngo n'abayase bari kuza baje kugambanira igihugu ko bakorana n'umwanzi. Akajagari kaba karashira. Nubwo abarwanyi bayo mu 23 bemeza ko bava mu birindiro byabo mu duce twa Kicanga n'ahandi muri Masisi, abenshi mu baturage siko babibona. Victoire Rukundo ni umuturage wo mu mujyi wa Kicanga. Intambara zarabaye ziza buhoro buhoro, twagiye kwisanga tugwa mu kantu natwe baturage, tone intambara zitugezeho hamwe na hamwe ku Mushaki aho M23 ntago yari yavayo, iracyariyo, nta n'igihe yigeze ivayo, uko yagezeyo niko ikiriyo. Abanyapolitiki bo mu ntara ya Kivu ya ruguru ku ruhande rwabo bavuga ko M23 yagakwiye kurekura uduce twose yafashe nimba ko ishaka ko amahoro agaruka muri Kongo. Mapenzi David ni umwe mu banyapolitiki bo mwishaka MSECO rihananira impinduka ry'abaturage mu burasirazuba bwa Kongo. Twe tubona yuko batava mu birindiro byo bafashe kubera bari kwerekana amahanga na EAC ko bari kuva mu birindiro bafashe, ariko twe nga baturage tubona ko batari kuva mu birindiro bafashe. Ugezemo wabona ko nta basoda ba M23 barimo, ariko wajya inyuma y'isantere mu misozi ugasanga nibo barimo. En bref, M23 iri gukora hypocrisie yo kwerekana amahanga ko yavuye mu buce bwa yafashe me ntahiri kujya. Kurekura uduce twafashwe na M23 bikomeje gutera impagarara mu baturiye intara ya Kivu ya ruguru. Nubwo ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zikomeje kwerekezwa mu duce turekurwa na M23 buri munsi, nta cyizere birimo gutanga ku baturage. Abenshi muri bo bakomeje gusaba ko leta yajya mu biganiro na M23, igitekerezo leta ya Kongo yateye utwatsi. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Tuvuye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tugiye muri Tanzania, aho icyo gihugu cyatanze imbuzi ko kizirukana zimwe mu mpunzi z'abanyekongo zikomeje kwinjira muri icyo gihugu nyine gushaka ubuhungiro. Tanzania iravuga ko bamwe mu baza nk'impunzi baba ari inkozi z'ibibi, bityo ikemeza ko izafata ingamba zo kubakumira yishingikirije amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. James Joven, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Tanzania. Iyo ngingo yemejwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania Bwana Hamadi Masauni mu rugendo rwiwe mu ntara ya Kigoma kwirabira ibibazo bihambariye zimwe mu mpunzi z'abanyekongo zikomeje guhungira mu gihugu ca Tanzania kubw'ikibazo c'umutekano muke ubarizwa mu gihugu cyabo. Bwana Hamadi Masauni yashimangiye ko leta irimo gukora amatohoza ku mpunzi zose z'abanyekongo zirimo gushakisha ubuhungiro mu gihugu ca Tanzania ikoresheje amategeko mpuzamakungu agenga impunzi n'amategeko y'igihugu. Leta izokwirukana impunzi zose ziboneka ko ari inkozi z'amabi mu ntumbero yo gucungera umutekano barizwa mu gihugu cha Tanzania. Tuna majukumu ya msingi kulinda usalama wa nchi yetu na raia wake. Leta ya Tanzania niyo ifise uburenganzira bwo gucungera umutekano w'igihugu n'abantu bakibamwo. Ni ngombwa gukurikiza amategeko agenga impunzi n'abimukira mu kwakira bagishakisha ubuhungiro. Ni ngombwa tumenye neza na neza igituma bahunga. Urazi mu bahunga ko hari n'abagizi ba nabi bohava baza guhungabanya umutekano wacu. Ntitwokwemera kwakira buri muntu. Abo tuzosanga ari inkozi z'amabi tuzobasubiza iyo baje bava. Wengine wanaweza kutoka mhalifu akasema tu yeye anaomba hifadhi ya wakimbizi akakuletea hapa matatizo katika nchi yetu ya salama. Ku rundi ruhande Bwana Masauni yagabishije amashirahamwe yita ku mpunzi gukora igikorwa cyo kwakira izo mpunzi zikomeje guhungira mu gihugu
ca Tanzania yisunze amategeko mpuzamakungu agenga impunzi n'abimukira no gufasha leta ya Tanzania kumenya neza na neza abakwiye kuronswa ubuhunzi n'abatabukwiriye kugira basubizwe mu gihugu cyabo. Niendelee kusisitiza vyombo vyetu, mbandanye mbasaba cyane cyane abajejwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iki gikorwa mubandanye mugikora mu bwisanzure kandi mufashanye n'andi mashirahamwe mukurikije amategeko agenga impunzi. Dukeneye ko abariko barahunga bose bamenye ko Tanzania yakira impunzi zifise ibibazo bikomeye cyane kandi vyemejwe n'amategeko agenga impunzi gusa. Tanzania haipokei watu kwa sababu nyingine zaidi ya sababu ya ukimbizi uliopo kwa mujibu wa sheria. Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ca Tanzania, Sudi Mwakibasi, we yavuze ko impunzi z'abanyekongo zirimo gushakisha ubuhungiro mu gihugu ca Tanzania zimaze kurenga gato ibihumbi 7. Izo mpunzi zatanguye guhunga mu ntango z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka turimwo kubw'ikibazo c'imigwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'imitwe y'inyeshamba irimo guhungabanya umutekano. Tumepokea waomba hifadhi 7645 na kati yao 5000 tumaze kwakira abariko barashakisha ubuhungiro bashika 7645. Muri bo abashika 5465 turamaze kubatwara mu nkambi ya Nyarugusu. Abasigaye baracari mu gihangare, turimo kubandanya kubakoraho amatohoza. Ibitigiri bigenda bihindagurika buri munsi, hari ibwo twakira 40, uyundi munsi tukakira 200, uyundi munsi ugasanga twakiriye 50 gutyo. Gusa buri munsi turakira abashasha. Pokea 40 leo hii, kesho kapokea 200, kesho kutu tunapokea 50. Bamwe mu bagishakisha ubuhungiro bavuganye n'ijwi ry'Amerika mu ndwi ishize bemeje ko igituma bahunga ari imigwano hagati y'imigwi y'iterabwoba n'ingabo za leta y'igihugu ca Kongo yama yabaye hafi buri gihe. Bemeza ko inshuti zabo bariko baricwa, ari nayo mpamvu bariko barahunga ku bwinshi. Ingekuwa muko siritere gisi tuko napata matatizo, ingekuwa ni majonzi ni kulia tu. Twahuye n'ingorane zihambaye cyane, yari amarira gusa. N'umuryango wanje sinzi iyo bahungiye. Papa baramwishe, mama niwe ahari gusa. Abantu baricwa, abakenyezi barakubarugwa. Nta mahoro akwiye, gusa turashima uburyo mwatwakiriye. Ikanipermettre nikimbie vraiment nitafute amani kwenye iko. Mu bitigiri biheruka gutangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi HCR, impunzi z'abanyekongo bari mu gihugu ca Tanzania mu nkambi ya Nyarugusu bashika 79,823 uretse abarimo guhunga muri iki kuva mu ntara Kigoma iri mu gihugu ca Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika. Kaminuza y'ibiyaga bigari iri mu ntara ya Makamba mu majyepfo y'u Burundi yugarijwe n'urusobe rw'ibibazo birimo guhagarika amwe mu mashami. Ayo mashami arimo iry'iterambere, amategeko n'ikoranabuhanga mu by'itumanaho. Ni mu gihe iyi kaminuza imaze imyaka 6 gusa ishinzwe. Inkuru ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo, turayisomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda. Ibyo ni bisata byigisha ibijanye n'iterambere rusangi, imibano, amategeko n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Ibindi bisata bibiri biracafise imyaka yose, nukuvuga kuva mu mwaka wa mbere gushika mu wa nyuma. Ibyo bisata n'ibijanye no gutunganya ubutunzi. Ibitera bifudika suko hasabwa amahera y'ishure menshi kurusha muri ibyo bihurumbirwa. Uhagarariye ico kigo Richard Niyonkuru yibaza ko bareka kubyiga kuko batinya kuyoberwa. Guhurumbira ibyo bisata byigisha ibyo gutunganya ubutunzi nabyo yoba biterwa n'agakuku. Ishimwe Mediatrice ari mu gisata cyo gutunganya ubutunzi, wasigura ko hari bisata bitinywa kuko bigumye. Nk'amajeni civile hari gihe umuntu atinya kuja kuyigamo kubera iki, arabati sinshoboye, ibiharuro byo bari byinshi, ibyo twita imboroko zo bari nyinshi, gacu usanga uri kuriyumvira nawe uko wiyizi ukabona tiki ntaco nojamwo ku mpamvu ntabyo nshoboye. Uwo mwigeme yashimye ico gisata kuko azosaba akazi ahantu henshi kandi hatandukanye. Ico gisata kiramwigisha kwitunganyiriza ubutunzi.
ku bitaro ndashobora kuja gukorayo ko barakenera ubujera ry'amahera, hanyuma ku mashure hose ndashobora gukorayo. Mugabo kandi ntibagiye ko iyo turiko tuyiga batwigisha no kuraba iby'iwacu ubwacu, twebwe ubwacu baratwigisha no kwiteza imbere. No kuvuga iyo rero uri kuyiteza imbere udashobora kumenya ukuntu uraba ibyo uri kurakora, byose uca usanga bigiye nabi. Ariko mu gihe uri kurakora iby'iwawe ukamenya n'ukuntu biraba neza, nibaza ko atakibazo na kimwe bigutera. Manishimwe Estera nawe yiga mu gisata nk'ico, ati nashimye kubandanya ibyo natanguye kwiga nkiri mu mashure yisumbuye kuko narabikunze. Jewe mu ncamake nabonye no kuguma ndabikurikirana kuko narabikunze, mbona nyene ariho no guma mbandanyiriza kuguma ndavyiga, ndabibamwo ndabikunda uko nyene, casanga no guma nkurikirana ico gisata. Nayo igituma hari bisata bidahurumbirwa nuko hari imyaka abanyeshure baba bake mu mwaka wa mbere. Iyo badakwiye igitigiri gisabwa ca 30, iryo shure ntiriba rigitangura. Abiyandikishije baca bajanwa mu kindi gisata nubwo baba batacifuza. Bisigurwa Nayishimwe Mediatrice. Nk'akarorero hari ukuntu umuntu ashobora kuza kwiyandikisha kuko aba yagishe nico gisata, ariko amaze kwiyandikisha ugaca usanga uko iminsi igenda irahera abandi baronse, kandi nonaho urahazi uko hameze, twigishwa n'abavuye i Bujumbura. Rero iyo bamaze kuba bake baca baraba ukuntu babashira mu bindi bisata mugabo atari kumvo zibavuyeko. Patiri Yagamukama Mameri yiga mu gisata co gutunganya imigambi y'iterambere ry'ahubaye nawe ati abo banyeshure bibaza kwiga iby'inshuti canke umugenzi yize agatera imbere nawe bizotuma aba nkabo. So tubona kumbure ni hahandi usanga umuntu akurikira abandi bari imbere yiwe, bakuru biwe canke abandi bantu b'inshuti canke babagenzi bacize, ahandi naho ugasanga umuntu nafise n'intumbero yaje kwiga, bamurongise kwiga canke nyene yafashe umugambi wo kwiga mugabo nafise intumbero ngo avuga ati nzoshika kuri iki niki akava kwinjira habonye abandi bari. Ca gatatu gituma abantu binjira muri izo bisata kumbure bimwe vy'ukurota, umuntu agira ati noja muri kirya gisata nzoba umuntu ahambaye, nzokwicara mu biro tunganya ivy'amahera ivy'ubutunzi, bashafari yo kwinjira muri izo bisata. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ko ibyo bisata bijanye no gutunganya uburyo bw'amafaranga ko bitoba bikundwa kuko ababyiga boba bashaka kuzorondera akazi aho bakorakora amafaranga gutyo bakayikorako. Ishimwe Mediatrice na Manishimwe Estera bishuye bati sinashimye igisata kugira nkore ku mafaranga, ahubwo nashimye igisata kubera ko nshobora gukora ahariho hose ataho nimiriwe. Oya suko ntuwoge haruruko kuko amafaranga nayo igihugu, amafaranga ntushobora kuyiba ngo ko niziki ngo reka nzoshe nja gukora mu mafaranga ngo nzoshe ntunga. Oya, ahubwo umukontabule niwe aba akwiye gukontorora ibintu neza ku murongo, umwanya wo kuyiba yotunganya neza ibintu ku murongo. Patiri Yagamukama Mamere ati ico kumenya nuko amahirwe y'umuntu ataba y'uwundi. Amahirwe y'umuntu ntaba y'uwundi, kiretse gusa mu gihe umuntu wenyene niyo yosanga yagiye mu gisata agira akabona ko ashitse akagira umwete mu ishure, akagira umwete n'igihe asohotse iryo shure gukoresha bwa bumenyi yaronse birashobora kumufasha izo ndoto yagize akazozishikako. Izo rero bisobanura ni gukora, bisaba kwikuramo kurera amaboko, bisaba gukoresha bwa bumenyi uba wararonse. Kubw'uwo mupatiri ariko ariga mu gisata co gutegura imigambi y'iterambere ahubaye ati hariho ibisata ugwaruka bwo kwitayeho na cane cane mu Burundi aho tukiri mu nzira y'iterambere. Reka tubwire ibyo yashimye muri ico gisata. Icambere nuko mbona ko ari gisata ivyo umuntu yiga y'ubumenyi umuntu aronkayo buramwugurura bukamuha ivyiyumviro vy'ingene yoja kubaho ahabaye n'ingene yo kwiteza imbere. Ica kabiri naco ico gisata kiraheza higaha umuntu n'ivyiyumviro ingene yogenda agateza imbere abandi ahabaye, akabaha ivyiyumviro, akabugurura ubwenge, akabafasha, akabunganira kugira ngo imigambi y'iterambere biyumviriye bariko barakora ubwabo canke bari hamwe na hamwe mu mashirahamwe koko ishobore kuja imbere kandi ishobore kubashikana ku kintu. Ica gatatu rero nico kitwinjiza nyezina muri uyu mugambi wa leta wuko abenegihugu biteza imbere mu makoperative, mu mashirahamwe. Patiri Yagamukama Mamere ati ico gisata nicari gikwiye kubura abacigamwo kuko nikirumara mu gihugu.
kubw'ivyo rero nticari gikwiye ahubwo kubura abanyeshuri bacinjiramwo, ahubwo nico cari gikwiye kuronka abanyeshuri benshi kugira ngo turonke abantu benshi b'incabwenge bimboneza mu iterambere mu migambi, kugira ngo aho tubaye batwunganire badufashe mu iterambere, dushike ku iterambere turonke ubuzima, turonke ingene twibeshaho, hanyuma dushobore no gutanga n'akazi kumbure aho tubaye muri bene wacu. Nabujyana cane cane tubona ubuye abarondezi b'akazi canke mbere n'abakazi kaheze ushobora kurondera gushasha abantu twita abashomeri batera bagwirirana. Inakarire Odeta yahejeje muri ico gisata ati mu Burundi ico gisata ni kirumara mu gihe hari gwirirana ry'abantu, bari bakwiye kugihurumbira kuko kizotuma abacize batora umuti w'ingorane ziterwa n'ubwinshi bw'abantu. Ico gisata kijanye n'iterambere ry'abanyagihugu ni gisata ciza cane kuko tutavyirengagije umuntu azokenera iterambere kuva avutse kugeza yitavye Imana. Nukuvuga nk'igihugu c'u Burundi uno musi turiko turonka abantu benshi baba muri kino gihugu, vyari bikwiye rero yuko aba bana bahejeje ubunyene baca biga kino gisata kugira bashobore gutunganya neza iterambere dufatiye no ku bantu dufise muri kino gihugu benshi. Patiri Yagamukama agarutse ku gisata cigisha ivy'imibano kiza carazimanganye muri ico kigo ca kaminuza, asaba ko nico gisata cohurumbirwa nk'ibindi. Kubwiwe nta terambere rishoboka mu gihe mu kibano haba hari ibibazo. Mu gihugu kivuye mu ntambara nk'u Burundi hari n'ayandi matati, abahejeje ico gisata barakenewe kuko iterambere ntirishoboka mu gihe imitima y'abantu yama mu ruhagarara. Inakarire Odeta aremeza ko hari ugwaruka ruja kwiga ivyo bisata kugira bazokore mu mahera hanyuma bibe nk'uko bimaze imisi biba hamwe hamwe. Rero bipfuza kuja kujera amahera yo mu mabanke, yo mu mavuriro, y'abagwizatunga kugira bikunde batunge hakiri kare. Oro itunga ryiza bari kurirondera babanje guca hasi. Nico gituma ubona uno musi amabanke menshi usanga yibwe, ama opita ugasanga yibwe kubera abo bana nta karangamutima muri bo bafise akarangamutima ko kugomba gutunga ihutihuti. Uwo mukenyezi arababazwa no kubona ugwaruka ruhurumbira ibisata byo gutunganya ubutunzi rutarondeye. Birambabaza kumva baja kwiga kujera amahera aho bokwize kujera abantu kugira dushoboye gutunganya neza iyi si Imana yaduhaye. Iyi si tuyitunganye neza ku buryo nk'uko umukuru w'igihugu avuga umunwa wose uronka ico ushira ico ufungura, umufuko wose uronka amafaranga. Aya mafaranga turondera, iki kintu turondera cyo gushira ku munwa ni ngaha muri ino si dutegerezwa gutunganya tukayikora, hanyuma duhejeje kuyikora abajera ivyo twagize bakaboneka. Ntakarutimana Sylvain yigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba ari no mu bashinze kaminuza imwe yigenga mu gisagara ca Bujumbura, arabona ko kubera hari bisata bitakigira abavyigamwo bizotera ingorane igihugu muri kazoza. Ubu rero ingorane bishobora gutera ivyo nuko igihugu kizobura incabwenge, abantu bafise ubumenyi mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Ico ni kibazo gikomeye cyane. Umuntu yibaza yuko igihugu cari gikwiye kuraba ingene ivyo bisata bitohebwa burundu kugira ngo abantu babihurumbire kandi bumve yuko burya igisata cyose ucize ushobora gusanga wagiteyemwo imbere. Uwo mwigisha wa kaminuza abona ko urupapuro rw'umutsindo atari rwo rukuru, igihambaye nico ukoresha ubumenyi warose muri kaminuza. Nuko abantu bo kwikura mu mutwe yuko diplome urwo rupapuro rw'umutsindo ari rwo buzara ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza bivana n'ingene umuntu atahura akarondera ingene ubuzima bwiza ahava akabushikako, ivyo yize ingene abikoresha kugira ngo ubwo buzima bwiza bimufashe gushikira ubwo buzima bwiza. Kugira ivyo bisata bikundwe rero Ntakarutimana Sylvain abona ko abigisha guhera mu mashure yisumbuye no muri kaminuza babikundisha abanyeshure. Mu Burundi gushika mu mwaka wa 2022 haharurwa amakaminuza agera kuri 41 kandi umunyeshure niwe yitorera igisata yigamwo. Ayagera kuri 38 yose n'ayabigenga, muri ayo indwi ari mu gihugu hagati, nayo kaminuza za leta ni 3 kandi ubushikiranganje bw'indero nibwo burungika abatoye ikibazo ca leta mu bisata bitandukanye byazo, bisunga cane cane amanota umunyeshure yarose n'igisata yize mu mashure yisumbuye. Ariko bamwe bahora basaba guhindurirwa aho babarungitse kwiga nubwo hari abadatunganirizwa nk'uko baba babyifuje. Thierry Ndayishimiye tugezagaho iyo nkuru y'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika badufashije gutara
mu ijwi rero ry'umunyamakuru wacu uri i Kigali mu Rwanda. Nshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika, mbibutsa yuko iki kiganiro ndetse n'ibindi byose by'ijwi ry'Amerika mushobora kubisanga kuri eshatu radiyo yacu voa.com. urwo ni urubuga rwacu musangaho ibiganiro byacu byose igihe cyose. ndabashimiye rero mwe mwari muduteze amatwi. nshimire cyane na Cornelius ku buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha wamfashije ku bugenzuzi bwa porogaramu, Frederic Nkundikije wari uhagarariye aya makuru. kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. mukomeze kugira amahoro n'amahirwe, kandi ndabararitse mu kanya saa 1:30.